Uyu munsi ngiye kugusomera imwe mu mabaruwa canke ikete ry'agahinda uyu muntu yandikiye uwahoze ari umukunzi we, bimwe twita aba ex. Nimba wisanze aha hantu, ikaze kuri GFLG. Ndagusaba ukore subscribe canke s'abone kugira ngo tubandanye tubana buri munsi muri uyu muryango musha. Nimba ubikoze, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze dear ex. Kuri wowe wigeze kwitwa umukunzi wanje, mfasha aka kanya ndakwandikira iri baruwa. Wowe twagiranye ibihe vyiza na bibi. Reka mvuge ko kuri wowe vyari ibihe vyiza gusa, kuko wewe ntaco guhomba wari ufise. Aho wansize urahazi. Simpakana ko utampaye umunezero, simpakana ko utigeze utuma mbona ko kw'isi atawundi nkawe. Simpakana ko ntigeze kubaho nk'uri mu bicu no mu nyenyeri, ariko ibyo byose niyita umunezero wampaye. Sinari nzi ko yari intabire itabira umubabaro w'umutima wanje, bituma uhinduka amateka mabi mu buzima bwanje, bimbera igikomere gikomeretsa abandi. Reka mvuge ko urukundo rwacu canke urukundo wankunze wari nk'umutego witegeye kugira ngo ndawugwemwo ubone uko umbabaza. Ndibuka amajambo wambwira ukanyizeza ko tuzovyara hungu na kobwa, mbere vyatumye duhinduka n'abapatiri mu kubatiza amazina abana tudafise. Ukambwira ko atawundi nkanje umbuze wopfa. Ese wariko urafitina canke wariko urakinisha umutima wanje? Amajambo wambwira yarasosa nk'ubuki, vyatuma binanira kuyamira akaguma mu kanwa kanje, agahinduka ijambo ndagukunda nkakwishura ndagukunda buri munsi. Ese bijya navyo warabibonye canke waravyiyumviriyeko? Ese amajoro wandaje ntasinzira unyemeza ko atawundi nkanje wipfuza kuzobana nanje no mu bundi buzima, ariko uyu munsi nkaba ntakikubona. Ese wari ugamije iki? Amajoro wandaje umbwira ko turiko twubaka urukundo, hama yanzu y'urukundo imaze kuzura bukaba itahamwe abandi. Reka mvuge ko wankoresheje mu gushika ku ntumbero zawe, reka mvuge ko wankoresheje mu kunezereza umubiri wawe. Ese basi natumye wishima canke natumye umubiri wawe wishimisha basi na rimwe? Reka mvuge ko nari igikinisho. Nibaza ko vya bitangaza wanyizeza vyari ibyo kunsiga, nkasigara nicuza icatumye duhura, nkavuma umunsi wa mbere twabonanye, nkicuza icatumye iyi tariki ibaho. Ubu nabaye nk'intambwe yibonye kw'amaraso, buri wese aca imbere yanje mba numva nawe no mubabaza ku bwawe, akumva ukuntu bibabaza. Nizere ko aho wagiye bimeze neza, kumbure urishimye wararose umwe wipfuza. Reka mfate uyu mwanya ndagushimire kuba waranyigishije ko umuntu azokwama ari umuntu, kandi kuba isura ataho ihuriye n'umutima. Rimwe ndicuza ahandi nkashima, gusa iyo utaza sinari kuba uwo ndiwe uyu munsi. Gusa aho uri hose wame wibuka yuko wahemutse mu kubiba imbuto itari nziza mu mutima wanje. Watwaye urukundo rwanje usiga agahinda n'umubabaro muri jewe. Singishaka gukunda ukundi. Umutima wanje wabaye nk'urutare rwatatarajwe n'umubabaro, ariko byose muri byose reka ndakwifuriza amahirwe, kandi ubeho wishimye, ariko ubeho wicuza. Warakoze dear ex. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri GFLG. Wakoze kubana natwe, wakoze gukurikirana ibiganiro bya GFLG. Uri umuntu w'agaciro. Ciao.